Tuti bagenzi b'ikinyamakuru Itara Burundi turabaramukije bamwe mwaramutse abandi mwiriwe bivanye naho muherereye. No munsi tugiye tubashikirize inkuru y'umuntu yitwa Kenny Claude Nduwimana. Kenny Claude Nduwimana ngira ngo muramwibuka y'imyaka iheze yaravucisha ama audio ku ma WhatsApp atuka abantu bari mu bwoko bw'abatutsi. Muramwibuka avuga cyane ku ruhara rwa Severe, nibaze yuko Severe yamujana aho aciye hose, yaravuga cyane amata ibintu vy'irindwi na kabiri arabishiramo inguvu nyinshi cyane. Mu nyuma rero ingene vyahavuye bigenda, yahavuye apfungwa, ariko icamupfunze ntaho casa n'ivyo akora. Ukuvuga ngo ubutungane bw'u Burundi bufise ukuntu bukora, umuntu bakamuhana bakamurenganya agapfungirwa icatapfungiwe. Ngira ngo muramaze kubibona nk'abantu bavuga yuko nkahoze ari umushikiranganje wa mbere Arengiyome Bunyoni yapfunzwe, bavuga bati ibyaha yari yarakoze vyatuma apfungwa, ahubwo sivyo vyatumye apfungwa, yapfunzwe n'ibindi. Rero mwarumvise yuko Kenny Claude hamwe na Muhiza Medal bari bafashwe bagapfungwa. Muhiza Medal wewe yapfunganywe n'umugore wiwe, n'ubu niyaza ko umugore wiwe gipfunzwe, ariko wewe ararekugwa mu nyuma. Yarekuwe bagirizwe icaha kimwe na Kenny Claude. Kenny Claude nawe aracari mu gasho, kandi umunyororo yari yaciriwe yarawe na Medal bari baciriwe yarawumaze. Medal we ngira ntiyanarinze kurindira ayo mezi. Nibaze yuko iyo bariko barapfunga umuntu hari igihe bangira bagatima gakubita bakabona ko umuntu bariko baramurenganya. Bari bamurekuye aje kuraba abana kuko n'umugore we umva yarapfunzwe, bari bamufunganye n'umugore wiwe. Ariko hagati mu mategeko nta bintu vyakamwana wa mama bitegerezwa kubaho. Ariko reka mumvi inkuru yuko Kenny Claude turiko tubabwira numwe yigira gutuka Pacifique Ninazwe, akatuka n'umuyobozi w'ikinyamakuru Itara Burundi, ari naco kiriko kiravuga ivyiwe. Ni kuvuga yuko nta muntu yoca bumera nkawe, ariko reka tubabwira amakuru yiwe mwumvirize ingene ariko arashimirwa na CNDD-FDD yagiye akorera, yagiye ayifasha ingene nayo iriko iramushimira. Kenny Claude rero yatanguye gupfungwa muri 2021 hari mu kwezi kwa mbere. Yahamagawe na Alfred Innocent Museremu, ico gihe Innocent Museremu yatware perereza ryo hagati mu gihugu. Ubu naho murazi yuko aherutse kugenwa nko kuba umunyamabanga ntayegayizwa ya Conseil National de Sécurité. Umva aronse igrade rikomeye cyane no munsi muri no minsi heze, ariko iyo ironse amaze kuba iyo tugiye tubabwira byaramubaye, ariko nta mpawe ahavagira Kenny Claude naza kutwumva, nta mpawe amugirira, kuko ngira ngo abafise impuwe n'ababa bazifise nyene. Reka tubabwire donc yaramuhamagaye hari mu kwa mbere umwaka wa 2021. muribuka yuko hacigiye bavuga yuko Kenny Claude yabutswe irengero, yaramaze ukwezi apfungiwe mu iperereza. Ico gihe rero hariho collective y'abantu bavuga ngo nabacika cumu bari bashigikiye cyane ibintu byo gushiraho nyabwoko ryakorewe abahutu 72. abo bantu rero bamaze kumva amajambo Kenny Claude yamashikiriza yo gubiba amacakubiri yo kuvuga cyane ubwoko, akavuga nawe ubwoko bw'abatutsi, barimviriye bati reka duce kuri Kenny Claude kuko ari yumvuzi ya cyane, tumugurira ibikoresho agire televiziyo ibi byakora abamuhe n'abakozi nyene akora bishikirizwe bimenyekane nyene bikore. Nico gituma rero ico gihe rero kubera Museremu yoba baragize iperereza bakabona yuko bishobora kugira ingaruka mbi mu gihugu, bace bamuhagarika uwo Kenny Claude baramufunga misi irenga 30, kandi bivuga yuko iperereza atari ryemewe gufunga umuntu misi 30 atararenguka imbere y'abacamanza. Rero wewe yarapfunzwe ava hata dossier, ahubwo baca bafata bya bikoresho byari byaruguzwe amafaranga miliyoni 40. Museremu arabitwara. Hanyuma rero Kenny Claude amaze gutaha niho yaca atangura kutara arasaba ati bya bikoresho mwantwara, barabisaba. Museremu arabimwima, ahubwo acarungika uwitwa Kazungu kugira ngo aje gusubira gufata Kenny Claude. Baronga baramufata baramujana mu iperereza, kandi aramubwira ati we ntiwategereza kuja kuburana ibintu nk'ivyo. Aca musubizayo, aca gupfungirwa ahantu bita mu Ijabe muri Peji, arapfungwa yongera arekugwa. Umwaka uheze mu kw'icumi itariki 17 niho baca basura bakamufata. Ico gihe bamufatanye na Muhiza, nawe yarafashwe. Babafashe umwe bavuga ngo yoba ari yigenga, uwundi nawe ngo yoba ari King Umurundi.
muribuka yuko n'umuvugizi w'ubushikiranganje bw'intara hagati mu gihugu n'umutekano yigeze kuvuga yuko bafashe abantu biyita amazina atariyo bahungabanya umutekano w'igihugu. Mico gihe rero barapfunzwe. Muhiza nababwiye ko nawene afashwe, mu nyuma umugore we nawe havuye musangayo, abana basigara nyene atakibareze. Mu nyuma rero Muhiza sinzi nyene yabigenjeje, yarapfunguwe aritegevye, ariko ni Claude bagizwa kimwe asigarayo. Ariko aramakuru twaronse yavuga yuko hariho, nibuka ko twigeze kuyabashikiriza no mu itaro mengo, bavuga yuko hariho umuntu w'umushefu do quartier mu Buterere yariko yiba abanyagihugu ibintu vy'amatongo n'impapuro. Mu nyuma rero hoba harabaye inama yagirishijwe n'abategetsi bo muri meri ya Bujumbura, harimo ngira ngo n'ubujejwe iperereza mu gisagara ca Bujumbura. Bagiye mu Buterere, abanyagihugu baravuga bati hari umuntu witwa Kenny Claude atubangamiye, aza aravuga ibintu mu maradiyo, mu bikavugwa n'amaradiyo hanze canke bikavugwa n'abitwa ico gihe baca bavuga ngo ni bayigenga. Ico gihe rero yaciye avuga ngo twamubitse uno munsi mu gitondo, muzosubira kumva aravuze urwamo. Donc urumva yuko babigize harimo inzego z'iperereza, babigize babizi. Aca rero arapfungwa aja mu gasho, niho yahurira n'uwo Muhiza twababwiye. Mu nyuma Muhiza akavayo, ariko bagirizwa icaha kimwe. Rero ku itariki ya 16 z'ukwindwi 2024 ejo bundi niho rero muri senari nkuru y'igihugu ya Mukaza baburana, bavuga yuko baba baraburanye nk'amasaha arenga 5. Museremu we nyine yaje kumuburanya nk'umuntu yatutswe, haramuburanye babirwa baraburana nuko baravuga bati ubanza gwacitse bavuga yuko Museremu bategereza kumuyumba 500 umwe yindishye akababa. Hanyuma yabitwaye bya bikoresho byarenga miliyoni 40 arabitwara. Hama Chronique Claude niho ico gitutsi yamututse yavuze ngo wewe uri gisuma, donc yitwaje ivyo yakora. Hama kamutwaye ivyo bikoresho hama gaca bigumya. Niho Chronique Claude yaca yagirizwa icarira, ahubwo avuga yuko yatutse Museremu ko ari gisuma, aca bamwaka 500. Amakuru dufise nuko aya mafaranga aheruka gutangwa haciye nk'indwi zibiri, ariko nuno munsi Kenny Claude yaciriwe urubanza muri iyo tariki, baca bamucira urubanza rw'impaga rw'amezi 8, ico kimwe na Muhiza bamuca munyoro w'amezi 8, hama n'amande y'ibihumbi 500 yo barayatanze. Kenny Claude ari mu gasho yararengeje umunyororo, ariko ivyo navyo ntibabigiriye Kenny Claude gusa. Murabizi yuko ariho abajejwe bari mu mashirahamwe adaharanira ivyicaro vya politike amaze igihe avuga yuko hari abantu barenganywa, barenza umunyororo bari baraciriwe na sentare bakaguma bapfunzwe, kandi ata n'umuntu aba yabungururije bakagumayo barejejwe. Hari ababareje wewe yaragiriwe n'icaha, urumva aranatanga nayo mande. Abandi bo bari baba barejejwe na sentare ariko bakaguma bapfunzwe. Rero abantu benshi baribaza ico ubutungane bukora iyo bwashinze ingingo hama ntibuyikurikize ikiba kihijije inyuma. Rero Kenny Claude nta muntu ariko aramuvugira ngo aveyo, abandi abasigeyo nabo bafise ivyo baburana ababere. Wewe afise basi n'ivyo yari yarakoreye n'ubutegetsi, wari kuvuga uti baramushimira, ariko n'abandi basigaye bakorera ubutegetsi bo kumva neza ingene ubutegetsi bwa CNDD-FDD buhemba. Uyo n'umuntu bavuga ko yari umuntu yegere cyane umushikiranganje wa mbere, yari nk'umwana wiwe. Hari ibintu yagiyemo by'ubutare, hari ibintu byinshi rero bituma bamubona nkuko yababangamira, kuko yavuga cyane. Muri azi yuko yigeze no kwifatira mu gahanga abategetsi bo mu Kayanza, ngira ngo ariko aravugira umurimyi mworozi yitwa Mbonankirasi, ndamwibuka neza, akavuga amajambo akomeye cyane. Bashikiranganje akaba yifatira mu gahanga, ariko ari byinshi yakoze bashimye, kuko urumva ko ari bari bamushimiye bakamuha n'ivyo bikoresho. Rero ivyo kuvuga ngo numumenyesha amakuru avuga yuko kuva apfunzwe yaciye agabanya ibintu vyo kuzaravuga n'ibintu nubwo yarafise ikarata ya CNC. Ivyo kumenyesha amakuru yaciye abivamwo, kuko bamushikiriye batubwiye yuko kubera ibikoresho babimutwaye atagira ivyo yokoresha mu kuvuga. Ubu rero nk'umuryango we urumva yahora asumira ivyo ntaco bibabwiye abo baba baramupfunze. Ariko rero nkuko abantu benshi bamaze iminsi babivuga, hari abantu benshi bahejeje iminyororo. Hariho mbere n'inkuru twigeze kumva ku ma space, ngira ngo twaranabacishirijeho ivyavuzwe na Mutama Mbonimpa ku ma space tumaze iminsi tuza turabacishiriza ko ngaha ku rubuga. Ahantu yavuze ngo
ngo ca kigongo c'umukuru w'igihugu yavuga ngo aratanze bakarekura abantu mu Rutana ngo burya ngo ntibwari kurekurira abantu ahubwo kwari kurondera ibibanza by'abasoda bashaka ibibanza byo babashiramo. Byumvikana rero yuko atampuwe ziba zihari mu gihe mu bintu by'ubutungane bw'u Burundi hariho n'abantu benshi imbere bapfungwa bazira ubusa. Reka tubwire ko tubwira abantu bidegemvya yuko gupfungwa ntibigira formule uwo ari wese ashobora gupfungwa. Nta muntu mugabo agenda kw'isi avuga ngo ntashobora gupfungwa. Hari ibintu rero bihora bishika iyo ufunzwe mu Burundi bavuga yuko kizira kugenda uravuga ibigufunze ngo bibwire abanyororo bagenzi abo. Hari akarorero k'abantu bigeze gufatwa hama itara Burundi twarabatabarije amakuru twakuye ahandi, ariko ikintu cabaye n'igiki bashitseyo hari abantu babiri baje barabarondera barababwira ngo twebwe ngo ntabwo dufunzwe ngo ahubwo ngo twebwe dukorera ikinyamakuru itara Burundi gikorera mu Bufaransa, rero ngo twagomba mutubwire amakuru kugira ngo tubatabarize kuko tujejwe gutabariza abantu. Yego nivyo itara Burundi twaronse amakuru y'uwo muntu tutabariza uwo ari we wese, ndetse n'uyu Kenny Claude turiko turavuga muri kino kiganiro c'uno munsi ari mu bantu badututse batwambitse ibara badufashe nabi. Turavugira abantu nivyo mugabo ntabwo turi mu Bufaransa kandi abo bantu ntabwo dukorana. Abo bantu bazoza babwira ngo turakorana n'ikinyamakuru itara Burundi bari mu Burundi, abo bantu sibo. Twebwe abantu dukorana n'abantu tuba twizigiye kandi ntabwo bagenda baravuga ngo turakorana n'itara Burundi. Oya, umuntu ashaka kuvugira umuntu ntabwo twe tufise ukuntu turonka amakuru, ntabwo abo bantu turi kumwe nabo bagiza kubwira abantu bagipfunga ubwo nyene ngo tugomba tubavuye ngo dukorana n'ikinyamakuru itara Burundi. Ikinyamakuru itara Burundi cogira ivyicaro mu Bufaransa kikaza gukoresha abantu mu mpimba kidafise icicaro Bujumbura niki. Twabamenyesha yuko CNC yavuze ko umuyobozi atari mu Burundi bagihagaritse Burundi, ariko nicabujije ko tubandanye tuvugira abanyagihugu abo dushoboye. Rero tukiri kuri no nkuru twamenyesha yuko hari abantu benshi bapfunzwe umunyororo barawumaze, abandi nabo bakaba barabuze amafaranga baciriwe kuko iyo umuntu apfunzwe nta mafaranga aheza ngo aje gucayo, bakaba baciriwe amande y'umurengera kugira bagumizweyo. Abacimanza bene izo nibaze ko nabo bahavuye bakosorwa. Hariho n'abandi bapfunzwe n'abacamanza. Twarangiza duhanura abacamanza bacimanza za ngondagonde kwiyubara. Nta murundi numwe ari hejuru y'amategeko abari bashobora gupfungwa, n'abadapfunzwe barapfa. None ibintu bishikira abantu bose, ni ukuvuga yuko umuntu yokora neza akiriho agishoboye umwanya wo gukora akareka kuba tukabandi bantu. Ni ukuvuga ngo nk'uyu Kenny Claude uravye ukuntu yambitse ibara abantu ba societe civile ngene yadututse ngene yatwambitse ibara, ntawe arazi yuko CNDD-FDD umufunga nawe akapfungwa akumva yuko ukuntu bimeze canke akaba yoca mu kanwa k'abantu yatutse. Ariko twebwe iyo turiko turavuga abarinze amategeko ivyo ntitubirabira, ntitwomera nk'abo. Reka tubabwire yuko Medard Muhiza bapfunganywe n'ubu yidegemvye, kandi reka ndanabasomere kuko je narashoboye kuronka kopi yo jugement ya Kenny Claude Nduwimana. Ni urubanza RP 4916 urwo rubanza bagirijwe be na Muhiza, bariko barabaha kopi yo jugement bavuze bati kuko Kenny Claude Nduwimana yo yasigaye niwe banditse niwe baje bashira mu majwi cane, nayo Muhiza we urumva nta kopi yiwe sinikuntu yayirose. We urumva yabaye na ambassadeur ntibanganye Jonja, muravyumva yuko abicara n'ababa banganya intuze, muravyumva mu Kirundi. Iyi sentare do grande stase do mukaza muri kopi de jugement yanditse yavuze ngo nk'iyo bwa mbere Nduwimana Kenny Claude na Muhiza Medard bagiriwe n'icaha cyo gutuka abategetsi, none sentare ibahanishije umunyororo w'impaga w'amezi 8. Ze kutwandikira muri commentaire abantu bize amategeko kugira ngo tuvyumve. Ingingo ya kabiri, Nduwimana Kenny Claude na Muhiza Medard bareze kucaha bagirizwa cyo guhungabanya umutekano w'igihugu. Mwibuke yuko nkurikiye yaberekanye yuko iki cyaha yamaze umengo yamaze guca urubanza avuga yuko bahungabanije umutekano w'igihugu ndetse imbere y'amateleviziyo. Iya gatatu ivuga ngo Nduwimana Kenny Claude na Muhiza Medard baha Alfred Innocent Museremu indishi y'akababaro ingana n'amafaranga 500 y'amarundi umwe chacun. Yaciye nabivuga neza mu Gifaransa, ni ukuvuga yuko barayamuhaye ayo 500 nubwo nawe yari yatwaye Kenny Claude ibikoresho birenga miliyoni 40. Amagarama y'urubanza atangwa n'abagiriwe icaha. Ubwo rero umwanditsi n'ibiki barasinya
bita iyo ni kopi de jugement donc no kuvuga yuko amezi 8 ku muntu yapfunzwe mu kw'icumi murumva yuko amezi yaraheze ariko urumva nuko nyene bandi bagiye barenganywa nuko nabo barenganye n'ababo nuko nyene niko ubutungane buba bumeze twebwe rero mu gukora ino nkuru y'uno munsi ntabwo twashatse gukora kwitama Kenny Claude Nduwimana kuko nubwo yadututse n'umuvyeyi w'abana yaronderera yirukira babuze kibagaburira canke bashobora kuba baranavuye no mu mashuri kubera batagira ubundi arabafasha namuhiza nyene nawene murabe muza amajambo yagenda avuga kubahunze yibita amakonte anonyme batuka abantu bahunze ko ari ba mujeri nawene murumva ko muribuka ko twagiye twandika ku mbuga ngurukana bumenyi agafungurwa kugira naba bana kuko umugore wiwe nawene yapfunzwe akiri mu gasho iyo rero ubutegetsi burenganije ntibutoranya burarenganya n'ababo ngira ngo akaburero bwa hafi murabuzi abantu bagiye barongora ujya mugambwe uri ku butegetsi ngira murabona ko ari bakeya basigaye bidegemvye abatasinzirijwe ubu barapfunzwe abatapfunzwe nabo bafise ubwoba kubera kutumvikana rero inshuti bagenzi mwaronse kino kiganiro muze kugisangiza n'abandi tukaba twihanganishije abo bose bapfunzwe iminyororo yaraheze abapfunzwe bararenganijwe turangiza tubwira abacamanza ko bogerageza bakikubita gashi bagasoma amategeko uko yanditse bakarekana kurenganya abantu kuko nabo umunsi umwe bazohava basanga barenganijwe murakoze rero kuba mwadukurikiranye mwari kumwe na Jerome Kazabukeye naho mu biganiro bikurikira murakoze